lakini ko dukurikiza Luna kuko jyaho ko novyarana matiko natuma ngumana Luna wenyine nta souvenir y'urukundo rwacu nawe ariko so ndabona ko bino bintu turimo atari byiza cyane nakuri cyane ifuza ko twohereza ibintu tukabiva kubera turashobora gusanga Diego tumubabaje gusumba uko yatubabaje Sonia urabizi ndagukunda kandi cyane n'inyuma yo guhebana nawe uratse ko byanze kumunda n'undi mukobwa nicyo gituma ndagusaba n'ukuri ntushavure hamwe twaguma tuvyarana ubanye n'undi mugabo abana bakagwira uribaza ko iri banga ridashobora kumenyekana ivyo twakora vyose baby ubona utabishaka wowe ukabana nawe ibyo ukora cyane ko tutekanye n'umuntu twovyara kandi Diego yuma yanitse niyo menye n'ikintu kimwe ariko uribagiye ko winayanyase baby ibyawe nabindekire je nzomenya icyo ukora sure yeah. Ico gihe niba ari ikintu kimaze kumbabaza mu buzima kumva ko umwana nafata nk'imfura yanje Luna atari wanje ahubwo ari undi nafata nk'umuvukanyi umuvandimwe nariyumviriye kukwica nkakwicana nawe ariko saba ujya mwana yabanda murenganije sinamenya abo twagendana numvise ko ushaka kwifashisha mushikanje kugira mubandanye munyegeza urukundo rwanyu we na Diego mumaranye igihe kingana gute basi sibyakira cyane ni nyuma yo kuri kwategura urubanza ndabyo ko Diego amaze iminsi yigenda sinzi ko ari kubera ugomba utwara mushiki ariko hashobora kuba hari ikindi kinyihishe mutazi so urabe confidence mufitiye ntaza aba ari cyo akoresha mu kuhemukira Tiara Jenny baza kwivyanje na Diego tosubira kuzinjira urabona n'akazi kawe Diego is like my brother nubwo arivyo tuzokumvikana mu kazi sinibaza ko yogera aho uri kurashaka kugera wewe mama abantu arukundo badufitiye nico ndimo ndabikubwiye ndabigusubiremo nta rukundo n'uru badufitiye ivyo bikuye kuki ubivuze bivuye niba batari coincidence habaye ni Imana ishase mbone Diego na mushikiwe bafise imigambi nyabaki ntarabana na wini n'ivyo bintu uzijewe ntazi n'ibiki mama hari vyinshi utazi hari vyinshi vyihishije utazi nanje cangerageza kubimusigurira ndabimwumvisha nizere ko ntahuye Roger nta kintu kimwe natawe mu bintu byose wambwiye
ushaka ndagutahuze gute? Wewe icyo gukora ni kimwe, genda ubonane na Badi, hanyuma ari na mariage izuba zifata kibanza, hanyuma igihe icyo nshaka cyabaye ibindi byose bizohagarara. Bro, just numva impamvu uri kuramatira gukundana na Badi. Urabizi deja ko mudana na Papa. Nunumva ibyo mije nabikora gute? Genda ubufatane na Badi, hanyuma mariage ibe, icyo nshaka ni kimwe, ni ukora ikiperi rya company. Uri gushaka company? Aho ndibaza urantahura. Urabizi ko Jenna Sonia twakundanye kandi cyane, tukaza guhebana ariko ngiye kwiga hanze. Kiko, ndabizi. Mu nyuma gaca na Diego mugenzi wanje. Ndabizi mugabo ntacyo byahugitse. Hadi Jenna Sonia ukuri tugeze guhebana nyene kubera hajya nujya mwana wiwe Luna, burya n'umwana wanje. Mfise amakenga ariko Diego we yarabimenye, akaba ariyo mpamvu ariko arashaka kutwihora anadusahura n'ivyo dufise. Nivyo bintu harimo ukuri? None kutigeze ubimbwira? Murabizi hari ibintu bigoye ingendo bikubwira, kandi wowe ubwawe niwe nigishije kugira ibanga. Simbona aho nari guca kugenda bikubwira ibintu nk'ibyo. Shad, mama. Ni Shad. Mama fasha. Mama fasha. Ne? Tumutwale kwa mganga mama. Shati ni biki? Mama, tugende kwa muganga. Kugira nze nshobore kumwaka ikintu cyose cyitwa umunezero, ariko ndabira urukundo rero birangira umugizi njiji, sinzi n'igituma arikariza ngaho. Kuko utambwiye ubwo wewe bwose wagiriye ukambwira ibihushanye n'ivyo. Hari ibintu bigoye kwizera, ariko ivyo nasi ivyo birangira bibaye. Iyo menya nari kubikora do mafaso. Reka ngenda. Gusa ibintu ushobora kurangira ngaha, mission natanguye ntegerezwa kwiheza. Sashye. Wida. Garuka ngaha. Iyi game ntukiyirimo. Kuko